kwanza none ninde yayimubamije ni Dramati yayimubamije bo nyimba ari Dramati yayimuteye kwanza nawe bari we yayimuteye urumva nawe bari we yayimuteye umujajinga gute ujya ese kujya mukobwa ntiyarakuze yari umumine imbere yaho haraje kirego ujya mukobwa yitwaye ko bamuhohote yakubaguye bo abantu bariko bajajinga Dramati nivyo rega abantu bose ntibabe hariho abantu urumva ari kimenyetso cuko kugira ubwenga atari itegeko rero nyimba bamujajinga Dramati bo abastari niko bimbeze umustari wakora ikintu ciza canke kibi bategerezwa kukujajinga rero ujya mukobwa cyambere na mbere coco ndazi bahuye na Dramati bakuze bose bakuze rero nta kamaro ko kumujajinga Dramati kuko siwe yayimuteye cyamba ariwe yayimuteye nawe nyene uri umuntu w'umugabo shabram niyo bayaranataye hasi abanyamuyinga kuko icuki bana ni too much abantu muri entertainment dukuze baguteye inda rero ni wewe ntabwo ari wakuzanye nyimba wakuzanye nawe ari we yagutanzemo amapasi yagutanze murihe ntabwe ngo ufise ikosa rero ija kuri nyene k'umukobwa ikosa mu gihe none ubizi gute umwana ko ari umugisha cyangwa oya mukobwa yarigeze aja kwidoga ku mbuga yuko yayitwaye atabishaka ariko byarabaye no kuri Melanin Boy ya mwigemeye n'ingabire barajajinze benshi Melanin Boy nguzanye umwana ategerezwa kumujajinga kubera n'umusani kandi nyimba Melanin umwana atekereje ngo none raba ngo birangiye atwaye hajya yaratekereje ndakurahiye ndabivugiye kuri kamera umukobwa arinza aja muri clip y'indirimbo wanashaka nabajya baririmba gospel urumva nta numwe aba yorosha ngo mvuge ngo kaba karbaye nta numwe aba yorosha arimo urumva kujajinga Melanin Boy ibyo kwanza wenyene hajya nyimba ari we yayimuteye dore ikibazo kiguma kigaruka nyimba ari we yayimuteye none hari kosa yakoze ikosa ntibari bavyumvikanye ntibakuze ntibavugane baze barayaga mukobwa arinza atwara indarega nibagire baze barivuganira hagati yabo inyuma imbere ya byose umwana asumugisha umwana n'umugisha nibacakira umugisha nibacakira umugisha cakira ujajinga umukobwa gute ko yatwaye inda wewe urazi kuvyara kwanza ahubwo yibaza kuvyara no kutavyara ni ikihe giteye iso awa ni mwipime mwantuzi ipime umwana n'umugisha umwana n'umugisha usivye yuko nyene ari gihaba yabonetse bitemewe n'amategeko ngo kugira ko bitemewe imbere y'Imana mugabo umwana n'umugisha iyo mana yatumye avuka abafise impamvu izotuma baho kandi bazokujajinga nyene naye ntiwagiye kugira ntubibona Lloyd TV. Yes, one to everybody. My name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Yes, and Mr. Radio ndabwetse I'm back again. Ndabwetse nagatse rero hamda kugira byinshi muri entertainment, hamda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Lloyd TV. Really easy gentlemen. Kora like na comment kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Yes, nshaka mukunda muri benshi nk'ibisanzwe. Cyagana gituma umenya byinshi biko biravugwa hano mu gisagara cya Bujumbura. Ati bameze gute? Ndakutse ko joro kumva kuri micro. My name is Radio Promoter. Papa promoter bose mu gihugu ata papa na mwana kugira be umwana habanza kubaho papa. Yes, kuri kamera uri kumena pasi cameraman ni watuma image ubona imeze fresh sana, ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. Ati uno munsi bimeze gute? Uno munsi biba bipanze gute? Yes, uno munsi ndi kumwe n'abajene bariko barakora fresh muri Buja Flavor. Ndi kumwe n'abajama ngo niko babita, urabona ko ndi kumwe n'abajene batatu. Ati bimeze gute? Nimbubazi bakubwira ati iyo ngeso yawe nimbi wagwan my blood akiri gute? Ni mungidi ibintu ni mungidi. Yes kabisa, baramutse kwaza ndabaramukije umwe wese ahaherereye bivanye n'ahaherereye, mwaramutse canke mwiriwe, ibindi ntibangaburi.
Yes, wagwana my brother, ndashaka unabutsa abakunzi ba Roy TV ubabwira ati biba bimeze gute. What's up bakunzi ba Roy TV wagwana shofoye umukubadida kirigutse umeze fresh twebwe turahatiritse. Babazi ko ibintu biba bimeze papa. Babazi ko ibintu biba bimeze papa. Birigutse hariya muri wagwana. Niho dubwe babita ngo abajama. Bakwita gute brother? Atus. Bakwita gute bro? Nanje ndigira ubusirimu ku gafaransa kenshi. Wait kat. Urashaka kwipresenta mu Gifaransa? Presentation yose mu Gifaransa gerageza twumve basi. Kajya nako nari nateguye kuva kare. Reka gerageza basi. Wait. Bakuzi ba Roy TV ndashaka ipresente mu Gifaransa. Gerageza basi gatoya. OK, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Kagabo Superman. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et dis batani commencer. Commencer. Commence. None ntibatumvise. Bandanya none. OK. Reka tugeze ngaho ibindi ndaza kubandanya basi. Reka mbe ndiyumvira ibindi. Yes kabisa abakozi ba Roy TV ndibaza bamaze kubona rero ndi kumwe na bamwe mu bajene novuga neza yuko nimba ukurikirana imbuga ngurukana bumenyi nibaze ko bana bajene ubazi nibaze ko akantu bakubwira ati ingeso nimbi brother kaya kantu kwanza kavuye he brother. Kaya kantu byatanguye kuri content twakoreye kuri Mitere mu nyuma kagenda gakura tugenda tugakuza. Mastermind wakajya kaya kaboroni jewe wakazanya bigenze gute? Nakubwiye ko kavuye muri content. Just ndavuga muri content just akakujemo gute bro? Bo ni kwa kundi uba uriko uravuga ibintu nyene ubiponda kwanza sinariko ndabiponda uriko urabakubita gashi babwira ati connection ya Mitere nimbi muri commentaire y'abantu bacaguma ati nimbi mu nyuma rero unarongera ko tiyo ngeso nimbi naho kavuye mu camaka. Yes kabisa atwiri ngaho nyene my brother ndashaka mbaze wewe kugira ngo muyegeranye mwishire hamwe kuko burya biragoye kubona abajene bakorana barenga 4 barenga 3 ni ide yabaje mu gutogira mutorana. Ide bwa mbere yatujemo turi babiri. Wowe nande? Jewe n'intore cyane. Twashaka kwiyegeranya nk'abameme kuko twaraba meme road turashiramo n'abandi ariko ntivyagenze uko twashaka bamwe twashizemo ntibadushobokeye mu nyuma turabakuramo dusigara turi babiri dutangura gushasha dushiramo aba turi kumwe ubu muri ya ntego nyene yo gukora ama memes turi hamwe ariko tumaze guhuza ama ideas turavuga ati ntitwokora memes reka du create ama content mu buryo bwacu bwihariye nayo nahantu hakurikiye abamemere barenga 3 4 urumva yuko amayida bari yora nawe. Uvuze ati hari habo twagiye dushiramo bakavamo eske bwikuraba inke kintu cyatuma arimo mwabirukana canke nibo bikuramwo bivanye n'amategeko mwari mufise canke nibo bijana ubwabo. Ndashaka kugereza mikro gato brother. None gamwe wacu nk'ubu twebwe urabona ubu ahantu ho kuyagira sawa muri nk'abantu benshi ni group ya WhatsApp. Turi muri group ya WhatsApp. Turi 4 5. Tuvuga turi babiri. Amezi 6 araheze. Tuvuga turi babiri. None abo umva turi kumwe. Byabaye ngombwa yuko tugira ijya ni nko kuronuvera. Kubura. Mise à jour. Uramutsa kopeke. Ati mise à jour y'abanira twarabashize haje. Nagira mise à jour ni application. Urashira update aba nka group twara updating. Kabisa. Tukiri ngaho nyene my brother comedy kuri we isobanuye. Yavuze comedy like kuri we usobanuye. Content. Comedy ni content. Iri muri content. No wowe nk'umuntu usanzwe bibayemo yavuze comedy utahuri. Comedy ni ikintu cyose gishobora gutwenza umuntu kitamukoze utamukoze ko mutari kumwe ariko arakoresha icombo ciwe c'amawasiri
citumatumako ugasanga uriko uramutwenza mutari kumwe agataka kanagukunda. Biramaze gushika bakagukunda abana ariko wewe bahora bagukunda akagabo ariko nabajije wewe brother arafise nabajije wewe baragukunda akaga oya sinzi navyo nzi mu bijanye n'ama content navyo nzi nimba bahari bavyigumizamo sinzi. My brother tukiri ngaho nyene kwande gwawe iyo wavuze comedy like what ahuriki bro ugwenya canke se bo mu ijambo rimwe comedy mu kinyarwanda n'ugwenya mu kirundi basha bavuga gute mu kirundi sindiko ndumva iryo jambo mugabo mu kinyarwanda mu ijambo rimwe comedy n'ugwenya mu majambo menshi rero comedy nico kintu cose gishobora gusetsa umuntu yifashishije telefone yiwe canke imbonesha kure cangwe se mu buryo bwa live performance no kuvuga stand up comedy agatwenga ukoresheje amajambo kandi comedy ni ikintu gishobora kugutunga iyo wabishizemo ubu professional na discipline kabisa. Ikintu naje uvuga ndacemera avuga ati comedy irashobora gutunga yashizemo discipline. Ikintu cyose uri kuragikora abakozi ba Light TV urazi yuko nubwo ufite impano ingana gute udafite discipline cyangwa udafite indero ibyo bintu byawe ntaho bikugeza. Mabya igihe umaze muri ino industry ya comedy nize slago umaze guhura nazo brother? Slago ya mbere ugitangura birakugora ugitangura birakugora iyo rero wamaze kubigeramo naho nyene slago uhura nayo mbega bizogutunga gute bizotangura gute kuguha amahera urashobora kwiranda mu gihe nyene ubona vya ibintu wa prevoya biriko birakunda iyindi slago urahura na imbogamizi bamvuga ikinyarwanda urahura na obstacle abantu bagusubiza inyuma abantu bagukanga yani hari igihe ukora content kumva bakubwira ati baragufunga urumva bikaba ngombwa yuko umutima uvyimba rero strago ni nyinshi mu kandi si muri comedy gusa canke mu gukrea ama content gusa mu bintu byose utegerezwa guhura n'ama obstacle cyangwa se ama circumstance mu Congereza consequence ni circumstance ivyo ni ibintu utegerezwa kwama witeze mu buzima strago uri nk'umuntu w'umugabo hoho cyangwa umuhungu wewe na strago mu ruko muragendana strago umaze guhura nayo bigatuma wumva woheba comedy niye nta nimwe oya nta nihari nta nihari kandi nta nizoza umugabo kubihagarika vy'akanya gato birashoboka mugapana kubiheba kubiheba biragoye mugabo guhagarika gati ndahagaritse umwaka umwe ibiri kumva izi nizi hama nyuma y'imyaka 3 ukagaruka ivyo birashoboka mugabo kubiheba burundu nta strago nimwe ntayihari kiretse umuntu ashenge apfuye. Yes tukiri ngaho nyene my brother ku ruhande rwawe turabona hari amatimu menshi twagiye tubona hari abantu twagiye tubona bakorana bakaza bagakora ibintu bigakundwa ariko inyuma y'igihe gito tukabona baragiye ibintu birasambutse. Ku ruhande rwanyu ni kihe kintu muri ko murakora kugira ngo ejo canke ijya ejo ntituzobone nayo mwatatanye ntituzobone mwasambutse? Bon twebwe ibi bintu tubirimo tubikunda twese ko turindwi twari kuza twese tukuzura mugabo hariho bamwe imyanya y'abatari ngaha hafi ibi bintu byose bisaba ugira umutima wo kubikunda ntushobore gutangura kwiyumvira nk'ubu nanga karurira kahe tanga kushaka nk'ubu turashobora kuba turi team ugasanga urabonamwo nk'umwe babiri batatu baba bafise visibility nini
gusumvya ugaca utangura kubona umengo wewe urarenze wewe biriko biragenda ukuntu ugatangura gucika intege oya kora cane nawe twe rero simbona yuko ivyo bizova bidushikiye ariko bivaye nuko dukora ikintu kimwe gikunze gutandukanya amatimu menshi yaba n'amatimu yagiye aboneka y'abaririmbyi ni inkumi abakobwa akandi ko no muri timu yanyu hasanzwe harimo abigeme ngazi nkujya mu jama arashobora kuba afite nk'umudayo makunda kandi ndabizi mu mbere mikro gato ndabizi ivyo rero ahora uricanganije kwese urateswata neswata gute uzanyemo ibintu by'abademo naje ubu tweswata ubu mba nteswata yego ariko abantu benshi amatimu menshi akunda gusambuka kubera inkumi ikibazo canje kivuga gutya muri timu imwe mwebwe babiri nkuriye ku mudemu umwe mwese muramukunda wait birashitse woramukunze n'uyo yaramukunze muri ico gihe ko byongenda gute umwe yohebere wundi gusa vyanse nawe just wait woramukunda sana kandi ushobora kumuheba n'uyo yaramukunda sana ashobora kumuheba muri ico gihe wewe wokwagitinga gute twebwe muri ico gihe rero natwe mu kubyirinda twazanya abademu tudakunda banzure mwagizene twazanya abademu tudakunda mwazanya abakobwa muri timu mudakunda kugira tubyirinde kagabo reka nariko arabesha iyo ngeso ingena kwere iyo ngeso ni mbi iyo ngeso ni mbi tutagira ikika akunda erega mwaza wait nawe niko vyemera ra mwazanye ngaho umuntu wese araza kuba afise ko yide duhere hariya musubize mikro gatoya jewe nabi kuri ico nyene je nahejeje ariko jya wavuze jewe ukuntu mbona je ntitwoshwana naba kubera twazanya abakobwa tudakunda twe umva bigikeneye ko tuvuga neza ko yadushiyemo hamwe ari yavuze ku ruhande rwiwe ntiyavuze abakobwa ndakunda yavuze ku ruhande rwiwe yavuze ku ruhande rwiwe nawe ushira ku ruhande rwawe bana ingenda kwere n'abantu bose baba bari muri timu zirimo abahungu n'abakobwa bagatangura gukundana hagati yabo bashiramwe ama emotion n'amasanzu ikibazo cyanje suko kivuga ikibazo cyanje kivuga gutya wewe n'uyu muhuriye ku mukobwa mwese muramukunze kandi wowe uramukunda no ushobora kumuheba muri timu yego muri timu dufise abakobwa babiri ntitubafisemo abo dushobora yego mwabo babiri nyene just mwabo babiri havuyemo umwe uramukunze n'ugera mukunze kandi uramukunda ushobora kumuheba nugera mukunda ushobora kumuheba ese ibyo genda gute twarakivivuye nta kuntu mwakivivuye gute kunyene yabivuze je ntabyo numvise mwakivivuye gute mwakivivuye gute icambere abakobwa bacu barafise abasheri oya sica ariko yavuze kagabo yavuze ati uzana ndacishije tishure kagabo yabivuze yuko twazanya abakobwa tudashobora gukunda deja uyu arafise umusheri timu twahuye amufise urumva kagabo ibintu by'abakobwa ntumubaze yikundira inzoga n'amahera no guhiga amahera jewe ivyo bintu by'abakobwa sinshobotse mu bintu by'abakobwa ushobotse gute boje ndi nk'umusirikare mu buzima busanzwe iyo ngeze rero mu ivyo by'abakobwa ho umukobwa akubwiye ndagukunda uziwe nakaka ngo none ukangaje yo nanje ndagukunda uri umusoda cyane ahandi mwabo bandi bose nabo nyene nk'uwitwa Faido nawe nyene yikundira inzoga Vap King yarafise umusheri sinzi ko bahebanye rero abakobwa mu kubazana gusa aho kintu ca Faido ntaguciriyemo yikundira abantu bafise ingiti muri timu nta numwe ariyo afise ingiti bose baramusumvye uburebure rero twebwe ico twopfuma dutandukanywa n'ibindi ariko apana abakobwa naho nyene bo muri timu oya basi atari wo muri timu ari wo hanze none umuntu wo hanze yoza gusambura abantu indwi gute byama vyabaye ari amatimu menshi abarimvyi benshi bashwanye kubera uwo tuca tumufata tukamukubita ukubita umukobwa cyangwa umukobwa tumugomora wewe winjira mu bantu indwi gute kubasambura erego wowe abari muri za shetani zitakiba ishetani zose ntiziba mu kuzima hari zitembera ku isi hari zifise ibisuko hari zifise inzara zire hariho
amashetani bo amashetani yose ntaba mu kuzimu hariho ayafise ibisuko hariho ayafise inzara zirezire hariho amashetani yambara udukabutura amashetani afise ubwanwa amashetani rero yose ntabwo aba mu kuzimu oya hariho iryo rero shetani turifashe hariho n'amashetani adafise ubwanwa kuyakura kuvuze umengo uri kuramuraba oya avuze aya mashetani atagira ubwanwa kwatavuze yavuze ayafise ubwanwa kwatavuze ayatagira ubwanwa nari navyibagiye rega ngende umuntu amashetani ni menshi aba kwisi hari amashetani abegwa rero hari amashetani yonze hari ayavyibushe rero amashetani yose ico nashaka kuvuga ntabwo aba mu kuzimu rero byashitse uwo muntu akinjira mu bantu indwi akabasambura wari mwayo mashetani ari mwayo mashetani tukiri ngaho nyene my brother mashetani urifashe uraritokesha woze gutokesha shetani n'Imana irabivu uraze gutokesha shetani jewe ntavyo ukwije ni wowe nineze gutokesha shetani muri mwe twese twabishobora cyane mumpere mikro gato ije kimwiri yitokeshere shetani ije kimwiri tugashiramwo tukabohera hasi muri no industry niwe mukomediye wemera brother jewe mu Burundi canke mu cast mu Burundi bo nemera benshi vraiment ajangurana Kigingi Raure Gasore Roche mukaste rigora musimba kandi mukaste nyimba batamuzi mukaste ni benshi vraiment ni hafi ya bose ndabafana ninde wifuza gukorana bose umwe usivye ko benshi tumaze gukorana shaka umwe nifuza gukorana nawe ariko tutarakorana Kigingi Roche Mama Cool Mama La Star ndakunda ukuntu bavuga umwe ugaca babwira liste yose Yesu nambwiye ko ndabafana bose kurande gwawe yabandaniriza ko kaka kurande gwawe like niyo mukomedi ukunda brother jewe igeze mikro gato jewe ku ruhande gwanje aha mu Burundi umuntu nemera cyane turamaze gukorana inde yari yafyure inde yafyure Loïc bamitwa Loïc yafyure yafyure rinde Loïc wewe wemera to like ndamwemera kubera nawe nyene umusheri wewe nta munyegeza nk'abandi ba content creator turahuje ingwara kaka umusheri wewe ni hari ibintu batavugira mu kiganiro niwe mukomedi like wewe wemera kandi ko n'abandi abahe bose abakomedi bose uzi n'abatarabaho oya wumva ubaza abo batarabaho abanyene bakunda kuduhagurutsa aba hari nabonze utazi nk'ubu tukuyemo abakobwa nike kindi kintu cyatuma mutandukana kibaye kwavuga ati vraiment ibi bintu jewe abantu tabivuyemo ikintu cobuka avuga ati ibi bintu je ndafuyemo cyo nta kintu mbona cyo ushobora kuba muri team cyo nkurayo nta kimwe n'abakobwa ariko bashiranemo ureke kubakuramo ibintu ni byinshi mugabo gufutuntu tw'amafuti nk'abakobwa oya vraiment yashaka basuvuga ibintu bibiri uvuga ati je kurande gwo wanje ibi bintu bibaye noca seze ngiye hanze ngiye hanze noca nja kwikorana kuko nivyo wabigikunda ko dukorana mugabo n'ubundi ntabwo noba ngiye ntabwo twoba dusambutse oya ugiye hanze gusa nta kindi ntavyo ndiko ndabona kwe ica kabiri ica kabiri cotuma ntakorana nabo mfuye urupfu ntiruteguza bishitse nk'umuntu akitaba Imana urumva wabavuye muri team mugana abavuye muri team ntabavuye mu mitima yacu canke mu urumva ivyo rero n'ibintu hari ibintu nyene bikuru usanga ntiwokwepa urumva utegerezwa bitegerezwa kugenda uko nyene rero nivyo vyotuma
haba ivyo biri mu gutuntu tw'amafuti utuntu tw'abakobwa udufaranga nta mafaranga tuzoronka tuma ducanamwo utuntu tw'udufaranga utwo genda dufata nk'utuntu tw'amafuti utwo rero je simbona ingene vyogenda vyabaye tworaba ingene bigenda Comedy wewe uramaze kuvugana n'abantu bamaze gutandukana team imaze gutandukana bari bapfuye iki benshi bafa abakobwa nubwo mumase kuvyemera ariko benshi batandukana kwera abakobwa igizigiri cy'abakobwa n'ukuntu ari cinshi erega abakobwa ni benshi ariko abakobwa ni benshi brother ariko gukunda like gukunda bashobora gukunda umuntu mukorana ntajya mwe musaba abakobwa ntazobura n'umwe akunda umwe mwabanye riryo razi ngene bagita rirya bagitirindagira ry'ibitekerezo basi aho ndazi ikintu washatse kuvuga nubwo utashatse kubataginga ariko avuga we love music ba Fernando none gasha mwene wacu basi naho mwofa umukobwa mwofa mwiza basi ya nukuri imisemburo yo mu mutwe idugana ubwongo ukura mu mugongo iba yafutaguritse basi bapfuye amahera umukobwa yabaha yashaka kuca yikorana ibyo rero ibyo sinzi kagabo nawe n'umusherishere kagabo je sindiko ndatahura uwo mukobwa yotuma abantu indwi batandukana niwumva n'ukuntu yo bameze sinumvuge nayo bameze ngira yo bari shetani yigize umukobwa comedy no munsi bavuze comedy mu Burundi nk'umukomedie ubu nihagaze gute my brother wewe hagati w'umupeto ukura babakobwa n'ubundi nari nkiriko ndamedita uwo muntu yoza kwasambura yo badafadika anyikanyika yavuze comedy yo mu Burundi like nk'umukomedie comedy yo mu Burundi no munsi ubone ihagaze gute brother muri iyi minsi iriko iragarukira hagaze neza stroke no mu minsi yaheze tutarayivangamwe yari sani yatanguye kuzima bukebuke mugabo tumaze gutangura kugira ante twebwe nk'abajama hariho n'abari batanguye kumera nk'abariko barabiheba baciye babona urubuga rutanguye kuryoha neza gushasha cabasubira kugaruka comedy yo mu Burundi buyifashe neza cyane yes bakoze ba Light TV ndashaka ndabaze ikibazo ca nyuma umwe wese aza kucishura uko acumva kamashe turangiza ikigano by the way ndahera hariya shaka mumpere mikro gatoya ikibazo kivuga guca brother ndakumva nibihe bitano wanka ku mukobwa nibihe bintu bitano wanka ku mukobwa ku mubiri wiwe Justin nibihe bintu bitano wanka ku mukobwa basi nuhe mukobwa wewe afite ibyo bintu utomwe like utomukunda ntomukunda ibintu bitano irabingore kuvuga wala ikibazo kizakuza ari ico nyene tube turiyumvira ego katube turiyumvira ibintu bitano udakunda ku mukobwa abandi ni babanze bishure mbe ndiyumvira ko jewe kubera ntakunda gukunda abakobwa urumva cyane ibyo nabankako ariko ni kibazo shaka ko umuntu wese aza kwishura ego je ndacishura gusa niba banze bishure mbe ndiyumvira ibintu bitanu udakunda ku mukobwa ibintu bitanu ntakunda ku basi nuhe mukobwa afite ivyo bintu utomukunda hano umukobwa ukunda gusanga ikintu ca mbere ujya muntu ashobora kugereza micro ubivuge bien bazove bashwana nakaga we tombe ujya muntu ari umukobwa ashobora kuvyiwa hejuru hasuka tusanga no shaka gutanga nk'akarorero ucufata icupa ca mobimba kwa gicurika cyangwa umukobwa kenshi baba ari barebare usanga amaguru ari ama-X banza uvuge nawe bingahe uvuze maze uvuga bibiri ibintu bitatu twavuze bitanu uvuze bibiri uravuga Kagame niyumvira ivyo bitatu jewe umukobwa wa mbere nanka mu buzima umukobwa yisesagura umukobwa basi avuye aha aja hariya
avuye kwa naka casimbira kwa naka uwo mukobwa biba bimeze uko ca kabiri umukobwa atize ntaco tuyagutize ca gatatu umukobwa atagira indero muga ico co kutagira indero ndibaza tugishira muri bijya byo kwisesagura okay ica gatatu umukobwa yitwara nk'umuhungu jewe nawe tuba ebana haba harimo agakurwa jewe ndamwemera umukobwa yitwara nka umukobwa anywa inzoga ntaco tuyaga ica gatanu umukobwa adafise amahera kaga niyo mpamvu udafise umukobwa oya none umukobwa none jede wowe uvuga ko umukobwa adafise amahera mutokunda bo je nta mahera mfise ayo mfise arankwiye wewe uciye ujamwe atayo ufise nawe uri kurangora ntaco tuyaga bica bigora kiretse yemeye kwikora muga vyari vyinshi nyene mbandanye bandaniza guca gatatu ciwanje umukobwa afise taye mbi ntaco tuyaga umukobwa afise taye mbi ameze uno yamuvuze umukobwa aba avyibushe hejuru yana hasi cyagirana basi umukobwa afise akanenge hariho utunenge turi tolerable hariho n'utundi tunenge ebana yo ngorane ndibutse nk'ica gatatu ndabaye ndongeramwo kandi agasobekeye mu mukobwa abesha umukobwa abesha ubona je ntaco twoyaga umukobwa abesha uciye rega ntiyari bwaheze mu kuba ndi yahejeje ica kane wewe kagabo nta nakimwe uratora mu bibazo bitatu mumere micro nta nakimwe uratora umukobwa akunda amahera umukobwa aba ashaka ko ndamufukamira umukobwa ari urapfukama gusa azureke icyambere umukobwa mubi bene ari navuze icyambere wavuze umukobwa akunda amahera ntiwo mukunda oya icya kabiri umukobwa bashaka ko ndamufukamira umukobwa ashaka kumufukamira ntiwo mukunda oya icya gatatu umukobwa bashaka kunkondana kugukondana kunkontorora basi abashaka ko mpindura comportement zanje kubera we icya kane uwo rero wapi hama ushobora gukora ibintu kubera agakuku ugasanga kamuhinduye abo bantu bashobora kuguhindura ntiwoga umukonyene canke nyimba atawufise bo gukurikira ingeso zawe guma hamwe na twebwe tubuze abahinduka kubera twebwe ntidushobora guhinduka kubera abandi icya gatanu icya kane umukobwa yiyambije umukobwa yiyambije ntiwo mukunda oya abashaka umujyi abashaka yiyambiza gute icya gatanu umukobwa afise umugikiriza nk'abahungu kuvuga inda mugikiriza afatanye n'umugongo saba umutima munini mwiza uvyibushe icya gatanu rero reka tubanze twiyumviye umukobwa atanywa inzoga oya gusa n'uwo nywa inzoga nta na kimwe gusa rero mbe twavuze umukobwa atanywa inzoga ko mutohuza none mwohuza gute wowe washizemo nawe oya twohuza wewe mba namukunze gusa reka mvuge icya gatanu umukobwa nsumvye uburebure ntokunda n'umukobwa gusumbye uburebure oya kubera ane gasha ubona noca usimburuka nkagira nkuko rero usumburitse kugira iki kaza kumuraba reka nkurotire yes bakuzi ba Light TV nkurotire umukobwa amera tokwishimira uwo yo kuno way bitch get out the way wewe kuno umukobwa kubera mama wawe wewe kuno umukobwa kubera mama
wowe mukunda mu bakamwanka ucumuheba exactly bakuzi ba Roy TV ngo umukobwa yokunda nyina wakamwanka yoca muheba ngende ndamutwaye kwa mere akavuga ati oya nukuri imbere yo get out the way bitch get out the way ucugenda imbere yo gushiramo amasantima ubanza kumutwara kwa mere ariko ivyo bintu je sindavyemeranya namwe kuko sinibaza ko gukunda haraho bihurira no muvyeyi wewe warananiranye wewe ico nzi coco nuko jewe namukunze mere ndazi ntiyogira bishitsa akamwanka yo bafite kwanza umumera arinze yankikina abafite impamvu ndamukunda bizohera jewe nta muntu nkunda rega cane gose ku buryo mera mwase ntomuheba ntawe hari kwiye nawe kaga wewe nawe kivuze kwiki ico cantore ko umere yanse umuvyeyi ko mere yanse uwo mukobwa akunda n'umukobwa mama waramwase bura mukunda woca umuheba cyangwa wogumuka mukunda jewe no muheba nawe wo muheba yego kiretse udahuza na mere wawe ugacubigirira ico nye abavyeyi b'abamere hageze ku ivyo bintu bararaba kure aje umumera abayabo yarakubonye kera rero umumere urinze utwara umukobwa muhira mera akamwanka afise impamvu ya mwase imagine rero nk'umukobwa wewe umukuyino umumere ntamuzi uramutwaye muhira jiwa nkobo imuhira ni muyinga ndamutwaye muyinga aramwanse ntaho bahuriye ntaho bari bazinani aramwanse none aho je ntaco tuya mitende harimwo ikintu boba bapfa hagati ya mugabo harimo ikintu bapfa je no muramenyana mugabo n'umuntu batari bazinanye aramuravya aravuze atoya umutima wiwe urakubise papa jewe nawe ca ndagufuta n'ikaramu ndagufutishije ca ndayivuna ariko rero tukiri ngaho nyene my brother ikibazo canje rero kiza gutuma turangiza ikiganiro kivuga uko abigeme benshi baza muri industry benshi birangira batwaye inda hari umwe mu bigeme ndatanga nk'uburorero hari Aningabire yabonetse muri clip ya Melanin Boy kumbe nawe yaratwaye yarangiye atwaye inda hari numwe mu bigeme hari numwe mu bigeme yabonetse mu ndirimbo ya Dramatico Show ujya wewe ndabibonye tukiri ngaho nyene brother ndashaka umwe atange ide uko avyumva hama turangiza ikiganiro eske niyihe mpamvu ituma abigeme benshi baza muri industry baca batwara inda turagaruka no kubigeme mukoresha ejo ndazi tuzobona umwe muri mwebwe yamuteye inda umwe muri twebwe oya bose ndabihaririye ashobora kuko abantu ntiwo bakontorora bose ngo bamare barashobora guhurira hariya canke hariya mugabo ikintu ca mbere gituma abakobwa baza muri industry bagaca hatwara inda nuko ica mbere aha muri industry nahantu hari expose wewe ukija kuri kamera ebana baba bakubonye baba bakubonye ica mbere nahantu hari expose cane ca kabiri urashobora kuza ukenye kandi benshi baza bakenye ngaha muri industry canke bakunda amaronko ico naco hariho abantu bajejwe konona ubuzima bw'abakobwa abafite amahera yo konona ubuzima bw'abakobwa utagize niyahembwa bwataya nayo wewe ushaka ugirene witwara uko ushaka arakugerageresha amahera kandi urayitwara arayigutera ikindi naco hari abantu bavuga ati jewe ujya mukobwa ujya anjanye ntamukuye ku mwana aho ni muri industry c'est vrai ni muri industry ntashobora kunjana na mukoko Isaac raba nka mama Isaac mama Isaac nk'ubu nawe uzi wewe nawuzi kube mama Isaac ni jina jinera ndamuramukije asumara twa Isaac
hajya bijya byose ni kubera yari expose. Hariho abana bari mu mapangu batuje rero icambere kibituma ivyo industry entertainment iri expose. Uja kuri kamera abantu bose baba bakubona bafise amahera bafise madawa bafise iki agushatse rero aragutaha aragucumita ucuza nuko byifashe. Ariko hari abantu benshi baco bashira amajambo atari meza ku bantu ku muntu aba yazanye uwo muntu muri industry. Nk'akarorero wowe uzanye umwigeme muri industry agaca twarinda abantu bagaca bajudginga we wamuzanye muri industry. Nk'akarorero nkujya mwigeme yagaragaye muri indirimbo ya Dramatic Show, hari abantu bariko barajudginga uno musi Dramatic. Kwanza none ninde yayimubamije? Dramatic yayimubamije. Bo nyimba ari Dramatic yayimuteye. Kwanza nawe bari we yayimuteye urumva. Nawe bari we yayimuteye umujudginga gute? Ujya kujya mukobwa ntiyarakuze. Yari umumine. Imbere yaho haraje ikirego ujya mukobwa yitwaye. Yaritwaye ko bamuhohote. Yakubagu. Bo abantu bariko bajudginga Dramatic. Nivyo rega abantu bose ntibabe. Hariho abantu urumva ari kimenyetso cuko kugira ubwenga atari itegeko. Rero nyimba bamujudginga Dramatic bo abastari niko bimbeze. Umustari wakora ikintu ciza canke kibi bategerezwa kukujudginga. Rero ujya mukobwa cambere na mbere coco ndazi bahuye na Dramatic bakuze bose bakuze. Rero nta kamaro ko kumujudginga Dramatic kuko siwe yayimuteye cyamba nawe ariwe yayimuteye nawe nyene. Uri umuntu w'umugabo shabara kadamu niyo bayaranataye hasi abanyamuyinga kuko icuka inde bana ni too much. Abantu muri entertainment dukuze baguteye inda rero ni wewe ntabwo ari wakuzanye. Nyimba wakuzanye nawe ari we yagutanzemwe amapasi yagutanze muri he ntabwe ngo ufise ikosa rero ija kuri nyene k'umukobwa ikosa mu gihe none ubizi gute umwana ko ari umugisha cyangwa we mukobwa yarigeze aja kwidoga ku mbuga yuko yayitwaye atabishaka. Ariko byarabaye no kuri Melanin Boy ya mwigeme ya Ningabire barajudginze benshi Melanin Boy ngo uzanye umwana ategerezwa kumujudginga kubera n'umusani. Kandi nyimba Melanin baratekereje ngo none raba ngo birangiye atwaye hajya yaratekereje ndakurahiye ndabivugiye kuri kamera. Umukobwa arinza aja muri clip y'indirimbo wanashaka nabajya baririmba gospel urumva nta numwe aba yorosha ngo mvuge ngo kaba karbaye nta numwe aba yorosha arimo urumva kujudginga Melanin Boy ivyo kwanza wenyene hajya nyimba ari we yayimuteye dore ikibazo kiguma kigaruka. Nyimba ari we yayimuteye none hari kosa yakoze ikosa ntibari bavyumvikanye ntibakuze nibavugane nibaze barayaga. Umukobwa arinze atwara indarega nibagire nibaze barivuganira hagati yabo. Inyuma imbere ya byose umwana asumugisha umwana n'umugisha nibacakira umugisha Chakira ujudginga umukobwa gute ko yatwaye inda wewe urazi kuvyara kwanza ahubwo yibaza kuvyara no kutavyara ni ikihe giteye iso. Awa ni mwipime mwantuze ipime umwana n'umugisha umwana n'umugisha usivye yuko nyene hari gihe aba yabonetse bitemewe n'amategeko ngo kugira ko bitemewe imbere y'Imana. Mugabo umwana n'umugisha iyo Mana yatumye avuka abafise impamvu izotuma abaho kandi bazokujudginga nyene none ntiwagiye kugira ntubibona. Yes, bakuzi ba Light TV ndibaza wabyumvise rero twari kumwe namwe mu bajene bavuga neza yuko bariko barakora neza muri industry ya comedy cyangwa se muri industry ya +257. Twayaze byinshi ariko imbere ko turangiza rero murabizi ko iyo twakiriye umuririmbyi araduha freestyle akaturirimbira kugira ngo ibintu bigende fresh sana. Ariko rero right now ndi kumwe n'abakomedian ndashaka turangize ngire ndabahe akanya ndabahe nk'iminota 2 badutwenze muri tayari kama tuce turangiza ikiganiro. Ready ndabahereze ndabahaye iminota 2 hamachi nza turangiza bo tubasetsa mu buhe buryo ubwo mushaka ubwo dushaka ngashobora guhaguruka ugatamba ndashaka ko just mu batwenza bivanye nuko babamenye bivanye nuko batumenye
stand up comedy. Boreka tubatenge gato. Yes, bakuzi ba Roy TV. Turi kuri TV. Roy TV. Right now turi kumwe n'aba star mukunda cyane. Umungi aza kuba umumenyesha makuru. Bamwe basanze bazi kuri wari kuba umumenyesha makuru gute ufise akajagari nkuko. Ndiko ndakora interview ndi mu kiganiro mwebwe muranyishura. Yes 1 2. Turi ni kuri Roy TV right now. Ugabukere bukere micro urayimena. Eka kunkundana iye iraza ko raba katangwe kwata imigaga kwereka ukuntu uri kuramoka. Okay turi kubona uwa mbere arashobora kutwidondora an English. Ndi aha ni dodora mu bijanye mu Cyongereza. Here dondoring for what? Doing what here? Abasi ndakwaza mu Cyongereza. Okay, because take it easy. Get out here, man. Yes. You are not you Are you fucking you? What? What is your fucking name? Your fuck you name. My name is Motherfucker. Motherfucker. How are you, motherfucker? Hello, motherfucker. Wewe warugerageje mugandazi nibake bazoseka kaka. Akundi. Utazoseka nawe biramushi. Boreka ndaba hari ukuntu mwana ma hospital akazakaza izi zakira izi za semsekira kazi izi zatanganyika keya urumva bashobora gufunga ikiziga urabona abantu barashishwe none umuntu afunga ikiziga ikiziga wewe umuntu yapfuye hariho abantu yarafitiye amadeni ntiyari bwabarihe urumva mwe namwe muciye mwiyongera muri Tanganyika keya ikiziga muragifashe ngo aheranye 27 miliyo none mushaka habiki bashaka habiki ari umunsi tuzobibahebera bo exactement jewe ari nka kagabo urumva uyu kagabo dukinana tukagenda tukamugwaza muri Tanganyika keya akaca yitaba Imana bakaca twishyuza nka 27 miliyo ikiziga boca kugikoramwe amabrochette kubera ko utanze akaroye kuri jewe je wabonye no pfa rero none se ufise amagara make gusa jewe ukuntu ndumva rero dufatiye kuri ibyo none gute bafunga ikiziga capfuye kandi batakivuye ngo gikire question ayo mahera baba bamuciye yo yariha mu gihe aba yakize ibi bintu harimo ikibazo nubwo badashaka kubyibaza hari n'igihe uzubona ngo mwizo 27 rero mwizo 27 miliyo urasanga harimo ngo amahera ya ambulance ukaca usanga iyo ambulance ngo batwaye igikorogwa bakivanye kuri kira bagitwaye muri Tanganyika keya none igikorogwa cinjiye gute mu bintu vy'ikiziga ambulance ngo bagiye kurara camwisha abantu bagirane babure kuza baracira ibikorogwa mu mashashe babinyegetse umunsi umwe bazogitwara na ambulance kandi ayo mahera umuriyoni wa ambulance hari ukindi kintu kintangaza yareka tugeza ubutasetsa agende yabiwabo bamusetse agisi bakozi ba Roy TV irekanda gushimire sana ndagusokora subscribe creative kugira ngo uzurabona professional interview uzurabona ibiganiro byinshi dushira ko umwanya ku wundi my brother reka ndabashimire mwakoze cyane kuduha time mwakoze kwitaba ubutumire bwa Roy TV nizere ko nejo canke twabakenera muzo wa muhari asante sana my brother asante sana brother tuzoba duhari kabisa bakoze gukurikirana iki kiganiro bagire subscribe iyo ngeso kutayigira nembe iyo ngeso nembe imeze gute huma iyo ngeso nembe imeze gute nembe Wagwana my people, yes, we love you so much. Dusure ubutaha. My name is Radio Promoter. So promoter bose mu gihugu ndagukunda cyane. We love you so much. Wagwana my people. Imutangwa muri Roy TV. Ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Tutarabona uterekwa no kuramba.
Ngwino unyaragase duhurire muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV. Amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV. Ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV. N'ahandi uzosanga ibihangange atari